Ndasubiye kuramutsa abakunzi ba televiziyo Renaissance n'ugenda bahani ikaze muri amakuru muri w'ikirundi yitwa bateguriye tugira duhere ku nkuru yagize. Umukuru w'ikigo CNC Nestor Bankumukunzi aragiriza amaradiyo BBC na Voix d'Amérique kuba babandanije bigenza nabi bivanye n'amakosa bagirizwa na leta y'u Burundi, ari naco gituma amaradiyo azoguma mu bihano. Kwa inosa mozi arongo ikigo PB ngo maradiyo nta kindi ariko arahogwa atarugushira ahabona ivyo leta y'u Burundi idashaka kumva vyuzuyemwo ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu murabikurikira mu ntango zano makuru. Nabuje n'agateka kazi na muntu icegayo gisohoka kundwi ciciramo SOS Torture Burundi kimesha ko banywanyi b'umugambwe wa agatogwa sabarenga 40 baherutse mu guhagarikwa hari muri nondwi iheze. Ivyo bikorwa bikagirizwa ugwaruka rw'imbonera kure z'umugambwe CND FDD. Miliyoni nazo zirenga amajana 220 z'abakoresha ururimi rw'igifaransa ku isi yose barahimbaje kuri uwa 20 ntwarane umunsi mukuru wahariwe ururimi rw'igifaransa. Twese dukoresha ururimi rw'igifaransa nico cabaye icivugo catowe muri uno mwaka. Izi ni zimwe mu ngiro nkuru zigize ano makuru mu kanya nidonido. Ndaremeje kubibabwira isamirizi BBC n'ijwi rya Amerika kubona atarugurwa kandi yarahejeje igihano c'amezi 6 yari yakiriwe na leta y'u Burundi ngo nuko izo samirizi zaciye zikora ayandi makosa atuma ziguma mu bihano. Nestor Bankumukunzi arongoye Ikigo CNC agavuga ko ijwi rya Amerika ikoresha umumenyesha makuru akurikiranwa n'ubutungane bw'i Burundi na BBC kagizwa ko yasohoye ireresi rimwe ubeshi kwiganagurwa ry'abantu ryabereye mu nzu imwe iri muri zone ya Kinindo. Kurikira Nestor Bankumukunzi. Mu mwaka uheze amaradiyo yakoze amakosha hanyuma arafatirwa igihano cyo guhagarikwa gucisha ibiganiro byayo ku murongo wa FM mu kiringo c'amezi 6. Ico kiringo rero caraheze. Mu gihe cari kirarangira twariko twiga ingene ico kihano cyo kurwaho, hanyuma rero aya maradiyo yose uko ari abiri aceyongera ikibi mu kindi maze ducatumira nk'abategenya nyezina bimeze gutya. Iradiyo y'ijwi rya Amerika twasanze yagumye ikoresha umumenyeshamakuru akurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi aho kumutanga kugira ngo abazwe yezwe hanyuma icaha n'acagiriye agihanirwe. Iyo radiyo yabaye imukingira ikibaba gutyo iba nkibaye intambamyi mu butungane bw'u Burundi. Umumenyeshamakuru rero yagirizwa ko yoba yaragize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Uyu munsi akora muri radiyo isa n'imukingira ikibaba rero byumvikana yuko ingingo yo gukuraho ca gihano twaciye tubanza kuba turayitegenya kugira ngo uwo muntu babanze bamutange ubutungane bumubaze yera bumweze yagiriye icaha naho akubitwe ntayo mu gahanga. Radiyo BBC nayo ivyabiga ngo abarundi benshi barabikurikiranye. Iyo radiyo yaciye itegura ireresi irimwo ibinyoma bitagira izina, aho muri iyo reresi iyo radiyo yagirije igihugu c'u Burundi kwica abantu ngo i Burundi bukabicira mu nzu iri mu Kinindo. Ngo ntagitangaza kubona izo samirizi zibiri mu ziguma mu bihano ngo nuko ziguma zishikiriza ubwicanyi, gufata ku nguvu abakenyezi, guhotera kirema muntu, kunyuruza abantu ivyo leta idashaka ko bivugwa. Ibi bikaba bishikirizwa na Inosa Mozi arongoye Ikigo OPEB ahamenyesha ko n'andi maradiyo arimwo na televiziyo Renaissance vyaturiwe kubera iyo mvo. Mu kudashaka ko haba amakuru n'ibiganiro bindi abarundi bashobora kuronka bivuga ibintu bitanye n'ibinyoma vya misi yose bariko baratanga. Ico badashaka ko Voix d'Amérique cyangwa BBC kora nikiriye nyene batujijije kugira ngo ntihagira abavuga ko bariko bariyica, bariko barasahura, bariko baratoteza
bariko barafata ku nguvu abakenyezi n'abafasoni kandi ivyo byose bikaba atankurikizi ibaho kuba bikora bikaba bikozwe n'abantu muri leta cyangwa bahagarariwe na leta. Ikibazo naho kiri nyamukuru icyo badashaka nuko havugwa ko agateka kazina muntu gahonyangwa iminsi yose nkuko isi yose bivuga uretse bo biyugaranye bakavuga ngo byose bigenda neza mu Burundi. Uno munsi president ariko arakora ibikorwa rusange hariya no kuba ko mu Burundi bigenda neza. Amakungu yose n'abarundi bose bazi ko igihugu kimerewe nabi cyane ku mutekano ku butunzi no ku gateka kazina muntu muri rusange. Ivyo bintu rero nibyo badashaka ko hagira uguma bivuga mu nzira y'icyanko kiriye naho ijwi rya Amerika canke BBC ritabivuga ngira nkuko amaradiyo y'abarundi yigenga yabikora, ariko ntushobora kutavuga ibiriko biraba mu Burundi bisokura umunyamakuru yigenga ntibikunda. Ibinyamakuru byonyene byemewe bizobandanya si bikurikiza amategeko nkuko uri arongoye CNC yabivuze, nivyemera gukora ku gitsure ciri ya leta bigahishira canke ntibivuge amabi ariko arakorwa mu gihugu ariko arakorerwa abarundi, ubusuma buriho n'ibindi mabi yose ari mu Burundi. Iyo niyo siguro nyayo itumye banka gusubira kugurura BBC cyangwa Voix de l'Amérique. Birye bavongo hari umenyesha makuru ngo aronderwa n'ubutungane, nta butungane bukiriho mu Burundi, hariho akarenganyo gusa. Icahora cyitwa ubutungane bicitwa akarenganyo. Ngo nibabanze barungi kumenyesha makuru, mbega ico kimenyesha makuru cyitwa Voix de l'Amérique gifise ububasha bwo gufata umenyesha makuru kikamurungika ku nguvu mu Burundi. Ivyo bintu umva bishoboka ivyo ni ibintu bitabaho, bapfa kuvuga gusa kugira bikureyo mugabo insiguro nyawe kandi akozeyo kuva imbere yuko bugara Voix de l'Amérique. Inosa Muhozi arongera akavuga ko ingaruka zo kugara ayo maradiyo zica zibonekeza vyihuta nko kubuza uburenganzira bwo kwigenga mu gushikiriza icyo umuntu agona, eka n'igihugu kikaguma ciyugaranye n'ubunyene. Tumukurikire. Nta ngaruka zindi zirenze zisanzwe zizwi ziriko ziraba zuko kwisi hose bavuga ko gateka kazina muntu Burundi gahonyangwa ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru atabukiriho mu Burundi, nuko Burundi buguma bwiyugarana ni naziriya ngingo zuko atamfashanyo Burundi busubira kuronka ku bari basanzwe bafasha Burundi ubaja kubirondera ahandi mu hari intwaro zisa n'iziwabo naho ubushobozi zifise atari nk'ubwo abo bari basanzwe bafasha Burundi. Nizo nkurikizi n'ayandi hoho bijya no gupfa kuvuga bikurayo nta kindi. Tubanaye n'abakuru twabateguriye nayo babwiye mu nkuru zigize ano makuru. Ihagarikwa ry'abanywanyi b'umugambwe mushasha wa Agatongwa niyo ryaranze indwi yo kuwa 11 gushika kujya kwinekezo ya 18 ntwarane uyu mwaka. Abagira kuri 40 nibo bahagaritswe bidakurikije amategeko. Eme kwizera jeje kumenyesha amakuru muri SOS Torture Burundi yerekana kandi ko hari abana bahagaritswe bagirizwa gusibanganya ifoto ya Petero Nkurunziza. SOS Torture Burundi kiyamiriza inyifato y'imigwi na cyane cyane imbonera kure za CNDD FDD ihagarika abantu nkuko zoba ari inzego z'umutekano kurikira. SOS Torture Burundi mwinondwi yarasohoye icegeranyo kandi kigaruka cyane cyane kwihagarikwa y'agasakisaki ry'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Aho twavuga nk'abantu 40 bahagaritswe muri inondwi bagirizwa ko ari abanywanyi b'umugambwe CNL. 17 muri bo bahagaritswe muri commune ya Matana igihe bari bamanutse mu birori byo kugurura ingoro shasha y'umugambwe iri mu gisagara ca Bujumbura, hamwe n'abandi rero 23 bahagaritswe hirya no hino mu gihugu bazira ico nyene cyuko bari mu mugambwe itavugwemwe na leta. SOS Torture Burundi kandi yagarutse no ku mahagarikwa y'abana b'abanyeshuri bagirizwa ko baranditse ku ifoto y'umukuru w'igihugu Nkurunziza, aho bahagaritswe barafungwa n'ubakiri muri mu busho butandukanye mu ntara ya Kirundo 2016 hari nko mu kwezi k'umunani, aho abanyeshuri batari bake nyene bari bahagaritswe bazira ico cyaha nyene, hanyuma barafungwa bamara iminsi bapfunzwe baza kurekugwa mu nyuma atanurubanza rubaye atacaha kibagiriye. SOS Torture Burundi kandi yagarutse no kwihonyango ry'agateka kazina muntu ryabaye aho imbonera kure rwafatira ugahohotera abantu hirya no hino mu gihugu, hamwe n'ubugizi bwa nabi
bubandanya bwibonekeza mu gihugu aho abantu batamenyekana batera bagakomeretsa canke bakica abantu. Ivyo byashikiye umunyeshure yitwa Claude Igitega yiga mu ishure kaminuza ry'ubuhinga aho bamuteye bakamutera mu rugo aho asanzwe aba hanyuma agahava akicwa. Ivyo rero biratwereka yuko mu gihe igipolisi kitacizewe abantu baratinya no kwitura igipolisi kugira ngo ntibihave basanga bariwe n'inzoka ngo bitware ku sato. Amafaranga arenga miliyoni 26 niyo intwazangabo zimvukira mu ntara ya Muramvya zerutse gutanga bakaba bayashize muri banki ya Bankobu iri i Bugarama. Ayo mafaranga ngo ni intererano y'amatora yo mu mwaka wa 2020. Gabriel Nizigama yahoze ari umushikiranganje w'umutekano n'umwe muri bo. C'est dans le cadre de répondre ni mu ntumbero yo kwitabira akamo ko mukuru w'igihugu yateye abarundi bose ko guterera mu itegura ry'amatora yo mu 2020. Twarashoboye rero gukoranya amafaranga miliyoni 26 n'ibihumbi 5,800. Naho twaterereye mu buzi bwacu butandukanye twasanze bikwiye ko tuyungunganya ukundi kugira twerekane ubwo rukundo rw'igihugu kugira ngo dutsimbataze ubwigenge bw'igihugu cyacu, notre souveraineté et l'indépendance de notre pays. Amakuru twateguriye arabandanya. Ndabasavye muvuge mu rurimi rw'igifaransa nico civugo cuno mwaka ishirahamwe y'abakoresha ururimi rw'igifaransa francophonie ryatoye mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe abavuga ubwo rurimi kuri uyu wa 2024. Louise Mushikiwa barongoye uwo muryango amenyesha ko bahisemo ico civugo mu ntumbero yo guhimiriza abakoresha ubwo rurimi kwirinda kuruvanga n'izindi ndimi na cyane cyane icongereza mu gihe cyose bariko baragira ico bavuze. Tumukurikire. Le message cette année pour la journée internationale de la francophonie. Icivugo cuno mwaka kuri uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abavuga ururimi rw'igifaransa ni icivugo gisanzwe cyane. Nugusaba twebwe tuvuga igifaransa. Mbega twoshobora gute kwigora kugira ntitugume ducanga ururimi rwacu na cyane cyane dushira mu icongereza mu gihe turiko turavuga. Na kigoro gafise igituma. Kuri jewe ntibintera isoni kuko abavuga igifaransa benshi baravuga n'izindi ndimi. Ariko dutegerezwa kugira kigoro kugira ivyo dushobora kuvuga mu gifaransa tubivuge muri urwo rurimi. Ariko kandi twagombye no kubibahimiriza kuri uno munsi wa 2024. Ndibaza ko bimwe mu bintu vyononeye ururimi rw'igifaransa muri imyaka 10-20 iheze kandi bikozwe n'abavuga ururimi rw'igifaransa n'abafaransa nyene barimwo n'ukwerekana ko ururimi rw'igifaransa rutegerezwa gukoreshwa hakurikije amategeko y'ingene ruvugwa kandi bigakorwa neza ku buhinga bukomeye. Kwa ururimi rw'incabwenge rw'abahinga babanditsi rutegerezwa kuvugwa ruryohowe. Nivyo n'ururimi ruryoshe cyane kuvuga. Ariko igifaransa ni igikoresho gikomeye cyo guhanahana amakuru. Nico gituma uno mwaka icivuga cacari ndagusavye ubivuge mu gifaransa. Nukorosha ikoreshwa ry'urwo rurimi rw'igifaransa kugira abantu bashobore kuruganiramo. L'utilisation de la langue française pour pouvoir communiquer. Uwo mufasoni yava mu gihugu cy'u Rwanda narongoye uwo muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa kuva mu kwezi kwa mbere ku mwaka yaraboneyeho n'akaryo ko kugira icavuze ku myerekano imaze iminsi mu gihugu ca Algeria, aho amenyesha ko yanejejwe cyane cyane n'ubutwari bwo gukunda igihugu bwaranze abanya-Algeria naho bari mu myerekano. N'ubunyene tumukurikire. Les événements en Algérie aujourd'hui. Ibiriko biraba mu gihugu ca Algeria uno munsi ubwa mbere nuko bitaraba igihugu ca Algeria gusa ni intambwe mu vy'imibereho y'abantu mu gihugu natwebwe mu mashirahamwe mpuzamakungu bifise ico bitubwira kuko abanyagihugu barashaka kumvigwa kandi abanyagihugu barashaka kwitabwaho. Jewe ubwanje nanejejwe cyane n'ukuntu abanya-Algeria bitaye igihugu cabo. Narahimbawe n'ubuntu nabonye muri bo igihe c'imyerekano. Narabonye bari mu myerekano bakubura amabarabara imbere yuko bataha ku muhingamo batekana bashitse iruhande y'ibitaro. Nabonye bibereye ijisho nk'umunyafrika kazi igihe cyose hari bombora mu bihugu nk'iri turiko turabona uno munsi muri Algeria tuba twifuzana cyane cyane ko bigenda neza ko atabwicanyi bwobamwe. Abanyagihugu barafise uburenganzira bwo kugira ivyo basaba. Ingingo nazo zigafatwa n'abategetsi. Fitiye icubahiro cishi cyane umukuru w'igihugu Bouteflika kubera ivyo yakoreye igihugu ciwe kubera ivyo yakoreye umugabane wa Afrika na cyane cyane ukuntu yitanze igihe ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryahindura izina rikava kuri OIWA rikaja kuri
iwa yarashizemo ishaka ryinshi ndabikurikira nk'umuvukanyi w'abanya-Algeria kandi nta kindi nobifuriza atari neza. Sœur de beaucoup d'Algériennes et d'Algériens et je ne peux que leur souhaiter du bien. Tubandanye nano makuru kuri no nkuru ivunaguye igitigiri c'abantu batwawe n'igihusi idayi mu gihugu ca Mozambique kiguma ciyongera ubu amaze kumenyekana abarenga 300 ariko avuga ko ico gihusi gishobora kuba cahitanye abantu barenga igihumbi nkuko vyashikirijwe n'umukuru w'ico gihugu Philippe News. Igisagara ca Beira kikaba arico casinzikaye kurusha ahandi. Ishiramwe CICR rikaba rivuga ko ibice 90% vy'ico gisagara vyasambutse. Ubu amashirahamwe atandukanye nako akaba ariko ariyungunganya kugira bafashe abacitse kwicumu. Amakuru rero tuyasozereye mu bivugwa mu bijanye n'urukino rw'umupira w'amaguru. Imyiteguro yifashe ngo neza ku bakinyi b'intamba mu rugamba bariko baritegurira guhura n'umugwi wa Gabon bahiganirwa ikibanza cyo kuja mu higanwa ry'igikombe ca Afrika. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa kabiri, Mosi Yusuf ajejwe igisata cyo gutegura amahiganwa mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB amenyesha nako asaba abarundi bose na cyane abakunda rukino rw'umupira w'amaguru kuzoza gushigikira umugwi nserukira rw'igihugu intamba mu rugamba ku munsi wa gatandatu. Ico novuga mu byerekeye imyiteguro byinshi biriko birakogwa mu byerekeye gutunganya umugwi nkuko mwagiye murabikurikirana abakinyi nka bose bamaze gushika ngaha mu gihugu. Hasigaye yuko turonka umusatirizi mukuru umugwi wacu Abdulrazak Fiston atarashika mugabo amatwa asumira ejo mu gatondo azoba amaze gushika ngaha mu Burundi. Kandi amatwa dusumira tumaze kubaza abamenyereza tukabaza n'abaganga baratubwira yuko amagara yabo bose bameze neza. Mu mazi iminsi mushikiriza ivyerekeye amatike uko azogurishwa. Twarabivuze yuko amatike azotangura kugurishwa kare mu gaturuturu ku munsi wa gatandatu. Ibiciro mu mazi iminsi mubishikiriza. Ico novuga nuko twebwe twiteguriye yuko kuva isaha 4 zo mu gatondo ikibuga cy'umuganwa Rudevuke kwa Gasore tuzoba twamaze kucugurura kugira ngo abantu bamaze kuronka agatike bashobore kwinjira hakiri kare. Twashizeho ubundi buryo bwo kugwanya ubusuma. Itike twakoze niziriko zirakorerwa ngaha mu Burundi zizo dushikire ejo ziri ngaha mu Burundi ku buryo bajya bahora bazigana tazokunda. Mugabo nta kibuza ko tuzoshiraho isuzuma. Dufatiye nk'akarorero aha hegereye Sojerbu, Finbank, Mex hajya niho tuzoshira ikirindiro ca mbere cyo kuraba amatike ko akwije ibyangombwa. Ikindi tuzokora nuko ibarabara Avenue Muyinga kuri uyo munsi rizoba ryugawe. Naho nyene ku ruhande ruva mu Bwiza hajya atumbere n'ishure ry'abafaransa École Française naho nyene tuzoshiraho ikirindiro gisuzuma amatike. Amabarabara yose yinjira muri Rohero ya kabiri ajya yose nayo nyene azoba yugaye. Ico twagomba kumenyesha nuko mu butumwa dufise nuko umugwi wa Gabon uzoshika ku munsi wa gatanu isaha 6. Akantu agomba kongerako kwari ugusaba abarundi bose abakunzi b'umupira bose abaza kurorera n'abataza kurorera. Nagashimwe ko mu kwezi kwa Ruruma kitiriwe Primus League katahukanye umukinyi Idi Museremu akinira nako umugwi Messager Dongozi. Uwo mukinyi akavuga ko abikesha abandi bakinyi bafatikanije kugira ashobore kuronka ako gashimwe. Uwo mukinyi arasaba abakinyi bo mu mugwi arimwo ko bokora cyane kugira bashobore kuba mu migwi ine ya mbere bise Big 4.
Isanzwe agashimwe burya hajya kaba kagena mu rumwe hajya tumaze kumenya ko gari cyo tuja competition kugira tugume tukagwanya turebe yuko dushobora gatwara ubu kumbure kuna rusakana ubona yuko bishoboka ashobora no kuzura mu ndi gushima ubwo cyambandanya nkora cyane cyane ngashira mu ngora akasubira gatwa indi ya kabiri kacikamba amashance yo gushobora kugwanya n'ibindi bibanza byiza gusumba nka mejo cyane bisanzwe yego narakoze cyane kubera narashoboye gusina amakuru menshi arashobora gufasha mu gukora message tuvuga cyane cyane ku mwanya wa kane ubona ko twari turi ahantu hatameze neza mu bibanza bya 10 n'ibindi ariko nuvuga yuko harabaye ikintu cya collectif ngo twarafashanije n'abandi bakinyi cyane cyane ariko haraba bitanga gusumba abandi ariko sinovuga yuko nitanze rwose bayaha kuko abandi barafashije bavanye bivaye no kumusanga bazi ko nzi gutsinda cyane nzi kukineza tujya dufashanya bashaza barakondera bana kujyama ndi ma equipe bashaka kumenya ati nakarashoboye iki bandi bagenzi bashaza bagufasha kwishikira twebwe tumaze kubona yuko Aigle Noir yadutwaye igikombe twace tugira target yo kugira yuko dushobora gutwara Coupe du President twongera tukaba muri Big Four twaronera muri zine Zambia ariko urabona yuko ziri imbere yacu ya gatatu ya kabiri dusumba amayota makiri kuvuga turashobora gushira mu gihe tukaba ba kabiri cyangwa ba gatatu umva turacabise ibindi bikorwa byo gukora ni nano cyo soza makuru turabashikiriza kandi nabashimire mwese mariko muradukurikira naho butaha.